mu bisanzwe indirimbo imaze kuba yitwa Pastor yari kuba ari indirimbo ya gospel, yari kuba ari indirimbo nk'ijya yasohoye, yari kuba ari indirimbo ifite ama image nk'ajya yasohoye, ijya ndirimbo yari kuyita irindi zina, yari kuyita Pastor. Ariko ntaca aza kurondera abantu baza guha amabizu Yesu nta mabizu akeneye. Ijya ndirimbo kuri jewe nta gaciro na gatonyi ndayihaye. Yego nashobora kuba ari umuntu afise ahantu aza gucuruza idemu ngo acabana pasiteri nikibahura mimwe zako ninayo hamu kwa wengine sitamani. Oya pu koresha umwanya sasa. It's your boy MC from +257 Burundian Colors. Yeah. Nkuko bisanzwe ni Flip GTV, ndakubwira ati banzugire subscribe, like na comment and share kugira ngo bandanye wironkera ibintu byacu ku mwanya koresha umwanya natwe dukoresha umwanya. Uno munsi dufise umuririmbyi, umutumire w'umuririmbyi nyene twabonye interview yakoze nyinshi atuka Orege. Twari twagere kumubaza kugira ngo twumve aduha umuco mbega Orege bafiki. Mu nkundire ndamuramutse, amahoro y'Imana bane nawe. Ebana murakoze cyane kuma ikaze kuri TV yanyu. Ndabashimira no kuba mwafashe kano kanya kuko mwataye ivyinshi mwari gukora kugira muze kundondera dukore interview. Nabanza kubashimira kwanza, shimira n'abantu bose baza kuraba ikiganiro. Big up sana. Ku mazina yawe wewe bakwita gute? Je navuze ko nitwa MC Bridge, nawe bacha bakwita gute? Banyita Stash Twagiraez, ku mazina kuri stage ni Best One Baby Boy. Best One Baby Boy niwe muririmbyi turi kumwe uno munsi kuri micro za Flip GTV. Murabona ko nakoresheje imwe kugira ngo nkoreshe umwanya. Mbega Best One asanzwe akora uyuhe mwuga? Navuze ko uri umuririmbyi je ndakuzi nk'umuririmbyi. None we nawe ikintu uvuga kinyamukuru ukora niki? Bo byose n'umwuga kuko turaririmba n'umwuga biraduhemba kandi dusanzwe dukora n'ibindi bintu byo ku ruhande bisanzwe biduha amafaranga yo gukora umuziki. Beshi barabizi ndi umukwaferi. Uri umukwaferi. Mbega kuba uri umukwaferi ukaba uri n'umuririmbyi birakorohera cyane gose kuko ikintu cyose imbere yo kugikora no kugikunda kwanza. Uri gukora ikintu utagikunze uragiheba nacyo kizokumarira. Yes, reka twinjire mu kiganiro idonido kubera ko uno munsi cyanzanye sinaje kubaza ati ufise indirimbo zingahe. Naje kubaza amajambo ariko aravugwa cyane muri Buja Flavor, ariko aravugwa hana hariya aho ubona ko bariko baravuga kuri wewe bavuga ko watutse neza urifatira mu gahanga umuririmbyi Orege Delege General tuzi nka Dr canke Pastor. Mbega wewe narigeze kubona interview uri kuravuga ko ijya ndirimbo Pastor ya Orege yabeshe ngo izosohoka mugabo urabona ko yasohotse. Bo Jesse nabeshe ibyo navuze byarabaye. Navuze yuko indirimbo itazosohoka ku itariki imwe y'ukwa kane kandi niko vyagenze, indirimbo ntiyasohotse. Jesse nabeshe kubera ko wari umunsi wo kubesha. Wari umunsi wo kubesha kandi indirimbo uravye nuko imeze nyene n'ububeshi nyene ntiyari gusohoka ku itariki imwe y'ukwa kane. Wewe uri kuvuga ko indirimbo ya Orege ari ububeshi, hari wewe wovuga ko ububeshi burimo n'ubuwe? Ububeshi burimwa ubuhagaze nuko indirimbo ukwisa n'izina ryayo bidasa. Ukwisa n'izina ryayo ntibisa. Washobora kudusigurira neza ukavuga ati je narayiravye agapanda kanaka ibi ntibisa n'ivyo yashatse kutwereka. Mu bisanzwe indirimbo imaze kuba yitwa Pastor yari kuba ari indirimbo ya gospel, yari kuba ari indirimbo nk'ijya yasohoye, yari kuba ari indirimbo ifite ama image nk'ajya yasohoye, ijya ndirimbo yari kuyita irindi zina, yari kuyita Pastor. We nkawe nk'ijya ndirimbo bari kucuyita gute nka wewe? Oya indirimbo sigwanje ivyo nta birebire bimbaza ko ariko kimwe gusa nuko ivyo navuze nubwo uri kuravuga ngo narabeshe nuko ukuri kwagiye ahagaragara. Mu ndirimbo ya Orege turabona nk'umukinyi wa comedy ari we wetu, wabona ko mu gihe bari kubavuga ngo kamata bizu Yesu yabaza baramukubita amabimbe. Bijya bintu wowe bifata gute nka wewe nka Best One wowe bifata gute, wavyakiriye gute? Bijya n'ivya bindi ndiko ndakubwira ati ni bwa bubeshi bwiwe. Rero indirimbo nicyo gituma ndiko ndakubwira ati uko indirimbo imeze n'izina ryayo ntibisa. None wewe gute
indirimbo yitwa Pastor turazi n'umukozi w'Imana urumva n'umukozi w'Imana kandi umuntu Imana yatumye mu bantu bayo kugira agerageze kubabwira ubutumwa ariko ntaca aza kurondera abantu baza guha amabizu Yesu nta mabizu akeneye oya nta mabizu akeneye akeneye iki Yesu akeneye ko abapasta baza bakigisha abantu babo hama Yesu nawe akazovuga ati ndaje kubatora igihe yavuze ko azozira kigeze ariko ntiyatumye abapasta ngo baze kumuronderera abakobwa bazomuha amabizu oya none wowe urasenga ko umenga urakunda Yesu cyane bo nibaza ko n'umuntu nubwo atobasenga Imana twese turayubaha niyo yaturemye niyo idushikanye kuri no saha turi kuno munsi rero gukora ibintu nkabijya Jesse mbona ko hari agaciro yahaye Imana nagira ni creation yiwe ko mu Burundi tubuze creation mbega wewe nka wewe ntushobora kukrejya creation ukavuga ati nkora ibintu abantu batarakora ega abona ko tamuna yari bwakora ibintu nkabijya none we kubera iki wavuze ati jewe ndapinze iyi ndirimbo ndayipinze kubera iki wavuze ati ndapinze umuntu wese agira creation yiwe ariko ijya creation si umuntu yubaha Imana oya nukuvuga muri make ijya ndirimbo kuri jewe nta gaciro na gatonyi ndayihaye yego niki wabwira Délégué General Orege tuzi nka Dr canke Pastor bo Jesse no mwita Pastor kubera nta cyambere honyene nashobora kuva nabivuze no muri interview yinde nakoze nashobora kuba ari umuntu afise ahantu aza gucuruza idemu ngo acabana pasteur nikibahura vyumva nawe ko bitandukanye idemu bazishururiza mu rushengero jewe sinarinzi ko isoko y'idemu iri muri mbeni dingo ni diocese nde yes ugwego yes abakunzi ba Flip TV ndakwibutsa kugira subscribe like na comment and share kugira ngo ubahe abandi barabe iki kiganiro kirarenze duha akapera tu kidogo urazi ko umuririmbyi haba ari hose abari ready mimi zako ninayo hamu kwa wengine sitamani tena najua tamu watakayeniomba samahani kama utamu wa wimbo usikose chorus baby giving to you kama kipofu ni kufanye fimbo popote unapokwenda baby follow you best one say my name reka nkubwire ko ndi kumwe na best one mbega best one niki ugikora dutegurira muri uyu mwaka bo uyu mwaka ibikorwa ndiko ndategura ni vyishimbo ndafise stock y'indirimbo ama audio zirahari nukuvuga ndiko ndapanga indirimbo nshobora guhera ko gukorera video hama ije ku mbuga muyibone mbega niki gituma wowe udatera imbere nk'abandi we hiti uje ku rwego nk'ubw'abandi bariko nikiye kibuze kuri wewe bo jewe kintu cyambere cyo no manza kukubwira hits ziratandukanye jewe sinkeneye kuronka ya hits nijya Orege si hits ngo bo sikuvuga ngo impaka Orege ni beshi nabaririmbyi beshi na nizihe ndirimbo uvuga ati jewe izi ndirimbo ziri hit shika kuri zitatu bo icyambere cyo reka ndakubwira ikintu kimwe hariho hits no kumenya kuririmba hits no kumenya kuririmba biratandukanye ico ugitahure sivyo hits no kumenya kuririmba birafise kote yabyo na hit irafise kote yayo kandi hit kesh beshi barose hit batazi kuririmba baborezwa na Six n'ingoga hama bakava muri ya hit n'ingoga ariko wa muntu azi kuririmba ateba kuronka hit mugamaze kuyifata n'ingorane none abo bantu ni bande bafise hit batazi kuririmba nico kintu rishaka kumenya ubunyene bo ni beshi gusa sino badondagura urashobora kuvuga batatu muri bo batatu ntujye umunwa kuko ndazi uriyemera usanzwe yiyemera kuko urinze uvuga ati Délégué General vraiment wapi njya ndirimbo Pastor wapi yarayivyonze yarayononye uri umuntu yiyemera none tubwire wabo bantu batatu gusa batatu bo abantu batatu bambere ni Orege Orege wewe birazwi nta muntu numwe atabizi Orege yuko oya vraiment navyazi oya navyazi kuko uravye ibintu akora
hari ikintu na kimwe urumva indirimbo ziwe zigisha basi wovuga ati nubwo woca ku mwana ariko araririmba indirimbo ya Orege ukamubaza ati ivyo bintu uriko araririmba bisigura iki nta na kimwe ashobora kubwira korayo umpe nibiki none bamuha. Okay, wa kabiri twagiye kwa kabiri. Oya reka tuvyihoze mbaza ibindi. Mbo ivyo nibaza sivyo noca mvuga umwanya ariko collabo ziriyo hariho n'indirimbo ndiko ndakorera muri Tanzania. Indirimbo ariko ntabwo ari collabo nzoba iyo ndiko ndakora ndi jenyine ariko ni yanzira nyene yo kurondera collabo n'abaririmbyi bo muri Tanzania kandi ndazi ko bizoja mu buryo kuko groupe yanje iri kwirabishiramo ingufu urazi ko mfise groupe yo wanje yitwa Mutima Peace Entertainment kandi n'umugwi wagutse sana urimo n'abandi baririmbyi y'aba promoter n'abandi bantu nyene batandukanye bariko bariga ikibazo cy'umuziki wanje kandi vuba umuziki wanje uzoba ari mwiza cyane gusumba muzobiraba apana ivyo babandi baza barazana ngo amahiti atabaho oya. Izi filme waziguza ngahe kumuna dufilme twiza ndahe Chitungabira man chitungabira man tora ya ndabe kwa mbere bakunzi ba Flip GTV urabona ko tuberwa n'amafilme kandi turaberewe cyane reka tuyamusauti yampe bro aya mafilme arazimvye cyane kandi nubwo wo mpayo sino yatora basi ndaguhanga ayo nayo no kwambara. Yes, ndakwibutsa kugira subscribe, like na comment and share kuri channel yacu ya YouTube ni Flip GTV, behind camera ni Pax Araba. Ndakuramutsa mutama wanje bikora nka kugira ngo amasanamu dushikira ameze neza ndetse n'amajwi. Reka duse nk'abasozera mfise ibibazo bibiri byonyine ngo ndakubaza. Aha mu Burundi dufise imisozi myinshi miremire, tubwire imisozi itatu ya mbere iz'ubwa mbere miremire. Heha Teza Twinyoni. Warize? Bo narize ariko sinayamaze. Kibazo cya kabiri nibihe bibazo bibiri wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije? Ndo wewe wambajije kubera iki Orege indirimbo ye watayisohoye ku itariki imwe y'ukwa kane, itariki yo guhendana. Hari abandi baririmbyi beshi rega batinye rya interview nakoze itariki imwe batazisohoye indirimbo zabo. Ndabakubwira bandi ariho umuririmbyi bita Freema Boy. Indirimbo yiwe yari yapostinze ko azoyisohora itariki imwe, indirimbo ari kumwe na Blackish. Indirimbo yasohotse itariki 3. Nubwo no kuri Rwanda bandanya n'abandi ndazi ko bahari. Okay, we nkawe baso bahanura iki? Ikintu cya mbere no banura nuko imbere yuko usohora igikorwa cyawe panga kwanza inzira kizocamo, sivyo? Kubera ntushobora kugura umuduga ubahana tabarabara rihari rishika muhiri wawe. Oya nikibaho. Imbere rero yo kuraba indirimbo zabo kuntu bazisohora babanze kwanza bazicira inzira. Ni avuga ati jewe itariki ni indirimbo yanje irasohoka, abafana baba bayirindiranye igishika cishi kandi bajya abafana nibo babose biwe kubera iki abanyoteza. Je sinokwirwa navuga byinshi kuko jewe ntana n'ivyo balance kandi cyambere na mbere je sindi umwigisha wabo bijya bariko barakora barabona ko bikwiye mugabo cyo nababwira nawe bizobashikana. Reka dusabe abakunzi tugusabe ubwira abakunzi ba Flip GTV bagire subscribe. Reka mbanze mbwira abakunzi ba ni Flip GTV. Flip GTV bagire subscribe, bagire na share na comments kugira babandanye kubona ibikorwa vya TV yacu, bandanya kutuzanira ibikorwa vyiza n'abaririmbyi beza atari babandi baguma batubesha. Nanje kuri micro ya MC Brizo, behind camera ni Pax Araba. Ciao ciao.